Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese dukurikirana aherereye mwebanywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka cane ku biriko biravugwa mu gisata c'agateka kazina muntu ndetse n'impinduka zoba zimirije gukorwa mu nzego zimwe z'igihugu cane ku vyatangajwe n'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe ku mpinduka yoba agiye gukorera umwe mu bategetsi bivugwa yuko bari begereye cane n'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Yo nta wundi rero ni 67 nyine muraba arongoye umugwi w'igihugu jerwa agateka kazina muntu CNUDH. Gerard Ndabirabe nkuko vyashizwe habona kuri uyu ku munsi w'Imana uheze, akaba ari kwigenekerezo 13 ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2025 yafashe ingingo yo guhindura abagize bose bagize umugwi CNUDH. Benshi mu banyagihugu baragiye bidogera cane ivyo umurwi uje gukingira agateka kazina muntu nga mu gihugu c'u Burundi CNUDH gushika naho ku rwego mpuzamakungu wa kwa statut A. Benshi baravyibuka cane kandi mu manza zitandukanye z'abategetsi bakomeye cane, benshi baragiye babaza ico CNUDH yoba iriko irakora, ngikagenda igatanga ivyegeranyo bitari vyo ndetse kandi igahereza amakuru abaryango atariyo y'ibinyoma. Ni kenshi yagiye irishikira mu biro bikuru vy'iperereza canke se mu magasho y'iperereza igatangariza abafise ababo bafungiyeyo ko bamerewe neza mu gihe ababo bariyo bari ku biboko bakubitwa n'abakozi b'iperereza ndetse kugira ngo babashe kugira ico bavuga. Benshi baravyibuka ku rubanza rw'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere Arengiyome Bunyoni, benshi bakavyibuka kandi ku bandi bategetsi bakomeye cane bagiye barapfungirwayo ndetse n'abandi mu mashirahamwe yigenga. Ni vyinshi tuza kugaruka ko muri ano makuru. Nemugiye kandi bivuga yuko Daniel Gerard Ndabirabe ibi yoba bitanguye, abandi bakavuga ko nubundi abategetsi basanzwe bamagara amatora baramaze guheza gupanga ibizoyavamwo. Reka turabire hamwe rero ibivugwa kuri aba bose bagize umurwi w'agateka kazina muntu nga mu gihugu c'u Burundi CNUDH ndetse n'ico baba bariko barazira. Ufyende subscribe canke s'abone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuje turabana makuru yacu munsi ku munsi, usangiza n'amakuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo kandi baje barabana natwe misi yose makuru n'ibiganiro tubashikiriza. No Muhuza TV rero ndabahaye kaze. Nimba hari urundi rwego rwarimwo zuguru rwafatiwe ingingo muri nondwi n'umurwi w'igihugu jerwa agateka kazina muntu CNUDH. Mu ndwi iheze hari ku munsi wa gatanu igenekerezo 11 ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2025 umukuru w'inama nshingamateka Gerard Daniel Ndabirabe yasohoye itangazo rihamagara abifuza kuja muri iyo murwi ko botwara amadosiye yabo mu ntara murantunge ko botwara amadosiye mu nama nshingamateka bitarenze igenekerezo 17 ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2025 isaha 11 z'umuhingamo. Gerard Ndabirabe akavuga ko yafashe iyo ngingo inyuma y'amatohoza yari karakora ku manyanga avugwa muri CNUDH. Hano tubibutse ko hari abakomiseri batatu ba CNUDH bandikiye umukuru w'inama nshingamateka bamumenyesha ubunyonyezi bavuga ko bukorwa na 67 nyine muraba atwara uwo mugwi. Aba bakomiseri bakagiriza Vinyini muraba ko yo baranyonyije amafaranga ashika muri RD ni miliyoni 200 y'amarundi. Bamwagiriza kandi ko yonona amafaranga ya CNUDH mu kuyashira mu bitagira akamaro, aho bavuga ko ategura kugura intebe canke se saro y'imiliyoni 150 z'amarundi agashira igice kinini cy'amafaranga ya CNUDH kandi mu ngendo ziwe mu makungu. Inyuma y'ivyo birego vyose rero Gerard Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka ahisemwe gukura abagize CNUDH agatora abandi. Gusa nanone kubaza ivy'amategeko ategekanya ngaha mu gihugu c'u Burundi bo bakavuga yuko mu mategeko nta nzira iriho yo gukura umukomiseri wa CNUDH kiretse biciye mu matora y'abagenzi murantunge mu matora y'abagize CNUDH bakavyemeza ku rwego rwo hejuru cane. Ngo yaba umukuru w'igihugu yaba urongoye inama nshingamateka nta numwe ashobora gufata ingingo ikura umukomiseri. Gerard Ndabirabe rero ngaciye mu nzira yo guhamagara amatora mashasha y'abagize CNUDH kiringo c'abahahora kitararangira. Ngariki ingingo nayo nyene irashobora kuzoteza ikibazo abakuwe ngo barashobora kuzovyanka bakavuga ko ikiringo cabo kitari bwahere.
Bamwe kandi bagasoza bibaza ati ese yo bari inzira yo guhana 67 nyine muraba wenyene canke abagize CNUDH bagiye guhanwa bose. Tuzobimenya tubonye abashasha bazotorwa kuko mu ntwaro ngo yasindide FDD bakubwiye amatora umenya ko ari urukino gusa, bahamagara amatora ngo nubundi baramaze guheza kuyapanga. Gusa kandi irikurwa rya 67 nyine muraba n'abandi benshi bari bafatanije gutwara uyu mugwi w'igihugu cy'Rwagateka kazina muntu CNUDH ngo ivyo bavyaratanguye icuga kibi muri uyu mugwi cyo wacaratanguye mu mwaka w'ibihumbi 2022 hari muri Kigarama igenekerezo ya 11 mu mwaka w'ibihumbi 2022 ubwo nyene hari haheze amezi make cyane urubanza Murantunge bamwe mu bihangange vyari bigize leta ya CNDD-FDD bikuwe mu mabanga. Reka tugaruke ku vyavuzwe muri uyo mwaka. Bari bitwe ko bagize umugwi w'igihugu cy'Rwagateka kazina muntu ngo abarundi barahohoterwa uko bukeye ko bwijwe, uwo mugwi tukawubura. Indiri z'abarundi baranyujwe ariko uwo mugwi uri mu bajejwe kwerekana ko atakibazo gikomeye kiriho. Hari aho rimwe na rimwe bishika tukumva umugwi uvuze ko umuntu nk'umwe canke babiri bahohotewe, ndetse benshi bakanashima kubera mu Burundi ngo abantu benshi basigaye bamenyereye ko abategetsi bavuga nabi gusa hama bakaba barahejeje. Abaharanira agateka kazina muntu rero Murantunge barangajwe, amashirahamwe yigenga yarafuswe, uwo murwi ntacu binezwe ko ahubwo ufasha abategetsi gutuka abaharanira agateka ka muntu. Abaharanira agateka ka muntu 12 baciriwe imanza z'agahotoro zo kubapfunga ubuzima bwose no kubanyagutwabo twose. Aho naho uwo mugwi warinumiye. Abanyororo Igitega barahiye baratokombera barahambwa nk'imbwa mu kinyegero. Uwo mugwi nta no kubitohoza ko ngo werekane ko hakozwe ibidakogwa. Abanyororo baraheze iminyororo bakagoma bapfunzwe CNUDH ikanuma. Benshi bakavuga ko nubundi nta kinini bari biteze ko bagize CNUDH ariko ntibari biteze ko nayo yogiye mu vyo guhonyora agateka ka muntu. Reka tugaruke kandi kuri raporo yigeze gutangwa na 67 nyine muraba ku mukuru w'igihugu. Mu ikiringo ca batanu mu bagize CNUDH cari kirangiye ubwo hari hageze ko hatorwa abakomiseri bashasha. Inama nshingamateka niyo yarutse gusaba bifuza kuja muri uwo mugwi gutanga amadosiye. None ngo abasanzwe bagize uwo murwi bariko bategana imyereka, umwe wese yikundwa akaza kubo yibaza bazomushigikira. Twibutse ko mwikete umukuru w'umugwi Dr. 67 nyine muraba yandikiye umukuru w'igihugu yanditse ibibera mu mugwa rongoye agaragaza kurega bagenzi we yagereza ko bariko barakovya ngo bicare mu ntebe yiwe. Ibiri muri iryo kete ico gihe vyarashizwe habona n'ikinyamakuru Iwacu. Nemige kandi muri iyo myereka bariko barategana hari umukomiseri yahatswe gufata ku nguvu umukenyezi ajejwe isuku muri CNUDH. Ivyo navyo bikaba biri muri iyo raporo 67 nyine muraba yashikirije umukuru w'igihugu ico gihe. Mu ngingo ya 6 y'iryo kete Dr. 67 nyine muraba yandikiye umukuru w'igihugu yavuze ko umukozi wa CNUDH umukenyezi ajejwe isuku mu biro vy'ugo rwego yahatswe gufatwa ku nguvu n'umwe mu bakomiseri. Aha nyine muraba yanditse ko iki kibazo bakirangije mu kubumvikanisha. Gusa ikinyamakuru Iwacu kimubajije Vinyine muraba yishuye ko abo icaha cerekeye batavyemera. Abamenyesha makuru nibwo baciye batangara ingene umuntu yandika ko icaha cabaye akongera akavuga ko abo cerekeye batavyemera. Ikinyamakuru Iwacu kibajije abandi bakozi ba CNUDH bacishuye ko ivyo bintu vyabereye mu Cibitoke aho umugwi wari wagiye mu nama. Ni gute rero icaha gihambaye nk'ico gisanzwe gihanwa n'amategeko gihezwa mu kumvikana kandi bigakorwa no mu gujejwe agateka kazina muntu. Muti ni gute rero umukomiseri ajejwe agateka ka muntu aboneka ko ari mu nzira zo gufata ku nguvu abakenyezi hanyuma akabandanya amabanga, umugwi ukinumira. Gusa uwo mugwi udashobora gukingira abakenyezi bawukoramwo koko ushobora gukingira abandi barundi. Nako kandi havuzwe muri iryo kete amacakubiri y'amoko mu ndongozi za CNUDH. Mwikete ryiwe Dr. 67 nyine muraba yareze icari cegera cyo yakoresheje imvugo y'amacakubiri y'amoko mu kuvuga ingene ikibazo cy'umukenyezi haswe gufatwa ku nguvu caheze. Vinyine muraba yanditse mu Gifaransa gusa n'ubundi reka natwe tubishire mu rurimi rw'ikirundi. Yagize ati ikibazo cyujejwe isuku caratorewe umuti no mu vy'amoko
kubera Semu asanzwe ari umututsikazi biciye ku cegera cy'umukuru w'umugwi asanzwe azaratunganya amanama n'amayeri y'abatutsi mu nzira yo kubakingira ikibaba. Iyo mvugo y'umukuru w'umugwi CNDH yaratangaje benshi cyane rwose. Ni imvugo yerekana ko atigeze yumvikana n'icegera ciwe, ahubwo afite akangonongono bamwe mu badahuje ubwoko bakora muri uwo murwi, kandi ko ababazwa nuko abo badahuje ubwoko baba bashigikiwe n'icegera ciwe. Kakaba n'ubundi karaje nk'akamaramaza ku muntu arongoye urwego rw'agateka kazina muntu mu gihugu cyose. Muti rero vyagenze gute? Hari imyereka hagati y'abakozi y'abakomiseri ba CNUDH. Muri iryo kete rya Dr. Sixte Vinyinimuraba ryaje mu gihe abakomiseri bariko barondera ababashigikira ngo basubire gutorwa, bamwe bakifuza intebe y'umukuru wa CNUDH. Aha Vinyinimuraba yanditse ko hariho umukomiseri yari karakora ibishoboka byose ngo we ntasubire kurongora CNUDH. Uwo mukomiseri ngo yigamba ko azinanye cyane n'umukuru w'inama nshingamateka kandi ko yama amuha amaraporo mu mpisho. Yigamba kandi ko azinanye n'icegera cy'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, yamwemereye ko azomushigikira uko bizogenda kose. Vinyinimuraba rero akavuga ko umukomiseri yari afise umugambi wo gukura umunyamabanga nshingwabikorwa wa CNUDH n'abandi bakozi babiri. Muri iyo raporo Dr. Sixte Vinyinimuraba ntigeze agarukira ngaho mu guha ishusho mbi bagenzi we, gusa akavuga ko hari abakomiseri bariko bagirizwa ko bariko baritonesha ku rugero ruteye ubwoba mu baserukira ibindi bihugu mu Burundi. Hari abagirijwe gukoresha imvugo iturira, hari uwagirijwe ko yama aborewe mu buryo azohava ateza isanganya imiduga ya CNUDH. Gusa ngo icaboneka cyane nuko Sixte Vinyinimuraba yarakeneye ko abandi bakomiseri bose baboneka ko ari babi, agasigara ari wenyine aboneka nk'intungane. Niwe rero umurwi abarundi babwiye ko ujejwe agateka kabo ivyo wari wibereyemwo. Ntibinakenewe ko hari uwundi abatanga ko raporo bonyene barayitangiye. Umugonyura agateka k'abakenyezi, abakomiseri banezwe ibibazo vyabo gusa, abakomiseri bamunzwe n'amacakubiri, abakomiseri bankana bakora ibikorwa vyo kuregana gusa, abakomiseri b'imboregwa. Ninde yotangazwa no kubona abantu nk'abo barananiwe kugwanira agateka kazina muntu ngaha mu gihugu cy'u Burundi? Ico ni ikibazo cibajijwe na benshi mu bafise imigwi yabo iharanira agateka kazina muntu ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Gusa n'ubundi nabo bakagaruka kuri vyinshi vyari biriko biravugwa. Murantunge ibi byose bikaba bije bigaruka n'ubundi ku nkuru iriko iravugwa y'impinduka zimirije gukorwa muri CNUDH. Hakaba kandi harimwo haravugwa ibindi mu gateka kazina muntu. Komine Mutimbuzi, umunywanyi wa Seneri Fideli Nkurembone yoba ari hehe? Hari umunywanyi w'umugambwe Seneri aherutse kunyuruzwa muri zone Maramvya ya komine Mutimbuzi. Fideli Nkurembone yanyurujwe n'abakozi b'iperereza barongowe na Atia Nduwimana hari kwigenekerezo ya 2 Ndamukiza uyu mwaka. Kuva ubwo nta gakuru ka Fideli. Muti rero Fideli Nkurembone yoba arinde? Fideli Nkurembone ni umugabo w'imyaka 46 aba mu Maramvya transversale ya 15 aho bita quartier Meri mu gice ca Maramvya gitwarirwa muri zone Buterere yo mu gisagara ca Bujumbura. Uyu akaba ari umudandaza yakorera mu isoko ya Maramvya iraho bita kwisamariro ya kabiri. Muri Kigara mu mwaka w'ibihumbi 2024 umwaka uheze, Fideli Nkurembone yatashe mu Burundi nyuma y'imyaka hafi 3 yari amaze i Dubai. Fideli Nkurembone akaba yubatse kandi akaba n'umuvyeyi w'abana 7. Mu bijanye na politike rero, Fideli Nkurembone ni umunywanyi akomeye w'umugambwe Seneri. Ni indongozi ya Seneri muri Buterere ya kabiri. Abamuzi bakaba baratubwiye ko yakoranye n'indongozi za Seneri kuva icitwa FNL, zamamaye cyane mu Maramvya na Mutimbuzi yose. Akaba arimwo Amatus Nshimirimana ndetse na Eri Ngomirakiza. Aba bose baruhiye rero kunyuruzwa n'iperereza. Ubu baramaze imyaka batazwi irengero. Muti rero inyuruzwa ryiwe ryoba ryaragenze rite? Fideli Nkurembone yanyurujwe mu gatondo ko kwigenekerezo ya 2 Ndamukiza uyu mwaka mu gihe yaratonze ku mirimo yiwe. Nkuko twabibwiwe nabiwe bamutabarije, Fideli yazindutse aja hamwe yadandariza ku isoko ryo kwisamariro. Akiva muhira nko ku metero 30 niho yahura n'imodoka kamyonete Toyota Hilux double cabine yera ifise ibe bitabona. Abapolisi bayijemwo bari hanze umengo barasamaye.
yabaye akibashikira umuntu yari mu modoka acabwira abapolisi ati nguwo mufate nuwahetse agasakoshi. Ubwo nyene abapolisi bamusimbiye ko agaragaza kwigwanira biranka, baca barafata baterera muri ya modoka, imodoka iciva ngaho yiruka. Wamenyekanye rero mu bafashe Nkurembone ni Ntwazangabo mu iperereza Etienne Nduwimana, asanzwe yaravuzwe n'ubone mu mabi menshi cyane harimo no kunyuruza abantu bakaburirwa irengero ryabo. Fidèle Nkurembone yajanywe hehe? Abiwe baramurondereye hose barabura, bituma bihebura. Benshi baranatinya no kugira icyo bavuze ku vyashikiye Fidèle kubera bamaze kubura benshi muri ubwo buryo. Inyuma ya Fidèle Nkurembone harafashwe kandi abandi banywanyi batari bake ba seneri mu mihingo myinshi y'igihugu. Ntawuzi ico bariko barazira, ariko bamwe baratanguye no kujanwa mu bohoro rikuru rya Mpimba. Ngaho rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko kugira ngo utojucikanwa nadushikiriza, usangiza no makuru bagenzi aho barose kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV rero ndabaye murantunge. Imana ibahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora. Amakuru yacu yo arabandanya.